nta kuntu je nose gafise impano ndo mustar ngaha mu Burundi ntibafashanya eraba si Natasha umubosi wose ari karanyumva afise ifuranga tumenyane afise ifaranga mbeko wambwiye ko ari jewe gusukunda mbega nigiki cagutunye utakaranga ryoba ari faranga chef sindiri mu ngira zirenga nk'ijana mugo sindazanika nta buryo fise araza arakora aremeza abantu apana rero apana bwa budemo bugoma bugenda mwibarabara mbisa ndabereke bitugana mbisa mbishiritse bitugana kugira bagenda buzunguzo tubaha ngo hengo canguna ni onaje zimeze nk'abandi baza ngaho ngo bambarira iki zico fise no kunuryohera abafana nta kindi canzanye nkakora nkakubura ubisukurira kenewe yego Toko turi muri Yesu tuvyukira mu gahunda ziye kwisengera abo babona isi ko bigendana ibicupa by'amanu kasha naco tse tutari shitura gusa babushi Natasha ko mu mufana kandi mumwemera kandi mumwemerera ku bikorwa vyiwe ejo ejo canke hirya ejo yumvise akamo kanya akakumva akabakenera ciya gusaba ati heba inzoga je ndagufasha uzoziheba STV every story matters. Yop STV fans muraho mumeze neza. Bonjour, bon après-midi, bonsoir la famille mumeze neza muraho mumeze fresh Jenny bien nkuko mubizi kuri kamera ibari wa muhungu wa musore wanyu aza mu nzira nyinshi zitandukanye mu kuboneka gutandukanye kugira ngo abazanira abantu batandukanye story nyinshi nziza zigisha zifasha ariko kandi tuyaga n'abantu bafise ikintu nyamukuru cyangwe twababonyeko Jenny MC and nyita Mr Solution Mr Emotion nyita imfura ya STV byose ni byiza ndafata micro ariko reka nkengurikira Imana iyo inshoboza buri kimwe kugira ngo byose binkundire ndonke nguvu ndonke kuramuka ndonke ijwi giza kugira ngo ibi amajwi yanje yacu abashikire neza turahuye je cyangwa ati nimuze gato yasha tuyage mperi no muramuzi ni style of ramutsa abakunzi ba STV yo man yo karaciye ingani koko wibagiye ke rogeshoshe hakanyukanyegera unyiyegereza mu gutwo kanyongorera umbwira ngo nta uzoza kundotira boge vy'urukundo nasanze ari amabanga gukunda so gukunda ndafise ifaranga mbeko wambwiye ko ari jewe gusukunda mbega nigiki cagutunye utakaranga ryoba ari faranga bambarize none isho boy shashikedi sa boy umwana w'ikiyaga n'abana bakeke eso sakishwa sakuwaza maisha kesho ya ntari huma reka ndakwibaritse ubu ntubona ko urufunguruzo narutoye rimwe ndi mizinga mu ivyo vuze urufunguruzo rwari rwaratakaye ngo runaruzanye bisiguye bivuze ngo zatala baba bariko baranyegeza hariya babana bafise amatalent hariya higa no hino baba urumva baba bariko baratahariya higa no hino ni gorufunguzo mba nkubwiye ko baba barataye mugaje nkarodona nkavuga ati catwiyicirira ku muzigo no musire tugerana ikibazo inyinshi mvino njino gushika ngo abatobange mu ngwara tukwaye brother soskey Gambere bangitashashe gwenda kugire bangitashashe nadandazishashe muri ville nazishashe isoko itarasha riraduka rishika kuri shashike riraduka rigashika kuri umwana w'ubukeye riraduka rishika kuri capital riraduka rishika kuri waza riraduka rishika kuri soza kicwa riraduka rishika ku ntare intare homa risigaye uri simba riraduka wagageze kuri ngagaza capital numvise urufunzo ko turi nago ni soza kicwa za kimaso ni kubanyarukira grafira tani bihodi ukubera tudodoye bose baduha karibu umashe tubereka ko ari ana B twe kumuti wabo manje turawugendana nire tu basi nitubaha umwanya wene wibuka kera mu ma interview matse gukora kuri Niko TV kwa Simbizi wasema vumba kwa Chista Gayere Burundi King TV bose twaraturiye mugo baciye bugara batwara babonye ko tubarenze nyine bwatijya ipeti kweri yana bace baruka ngo rwace dusenga Imana nikiaje mu kuvuga grafire kwibatsa abantu dufise yabatari kwizera tuba duhwana mu gatondo dufise kamba reka sha siminyororo iminyororo irakwega imbere n'inyuma shagara ishaneti igugwa ngahe ishanete kweri cyane umufanzi wanje yayimpaye tipeti yangu kubera wamurira ati misi yose abamanagere bo nta nico bakubwira hano wayimpaye numuboyi shagara frere umuboyi yavuye ati peti urumva nta cyafise akurumba 200 hariho abaronka 100 hariho abaronka amahera anarenze mugo we yaragize umutima ahara imbere yubahwe
yubahwe n'ukuri Imana imuhezagire ntaho ninze no kuvuga wakoreye ineza amadesa shashikeye Imana imuhezagire ukora ineza ukayisanga iyo ugiye na Starove n'umuntu wanje Imana imumpezagire mbere babona abisi unezerewe bashaka yuko urufunguro twarutora abana rap yacu niyo bamakaviri va mu mugongo aduka kagera uburigatsintu sani n'umatsintunga ntaco batsi mano ugira umenye rap manzi uce mu buzima bwo nk'abakiriko ziri mu gikari hari kurondera mama we kiraba Kiriku n'abakiriko rap ibona ni nkingi abandi ngo nini nagutenga noneho nibakore nta no kubavuga amazina ni batoya bacu urumva tuvuze ngo ni mutoya wacu reka tumwubahe kuko n'umwana ujya agomba ku baba bereyemo sinzi ukuntu vyagenze ugire atangura ubustare bwiwe kimwe gusa yamana yakoze ku rufunguro nta kindi hanamana kire baratumva na hari gihe botwambika cyane n'ikisinovuga nibisha nete nka bitatu kumpeta ngaha acha shakra frere acha zishaka ariko sindi stare kumusara begwa muri filmation no muto wangu uzoge duke wigamire kare grafre hari habari ko barara uratse umunyororo reka nivugisha ngo numunyororo uhari aho no cyaro ngi umunyororo emwe tori ukwiye imbere n'inyuma nta bintu byinshi nta kiniki ibyo bintu uvuga ngo aba Freemason mane n'abagiyeyo ntibari none wumva bariko barya ivyabo bazosubiza one day nijyankuge hajya utangira rujya urabijya bikakujya mugose ndiro nkitu dufaranga shuma nigura kantu nkuko bakita gute ntubona kari nzabuka inda yawe n'umumanager ari Canada grafine wayindungikiye mugo yavatikanda tikanda yimurungikira umupete nawe nyene arabe nyene azarizi ngo tunu kidandaza amashashe ni kihe kintu wifuza gushika ko uno munsi umaze gushikako narifise indoto yuko je nzo musare uko ndabona afise ikundiro mu bantu kumbe uko nagumye ndandika bukebuke Imana arabinkoreye iraduka kwa kuna boti ishashikeye amadesa mwana keye changira nicese duje dusana Kiriku urumva n'amateka yewe urumva indirimbo zinga chef sindirimbo ngiratsenga nk'ijana mugo sindazandika nta buryo ofisi ubwire n'abandi banditse ubu ko twanditse kera twandikiye mu ishama ariko turaragira umwanya tuvugana ofisi imyaka ingayo chef sindaka 22 mwa kubera ubuzima naciyemo na amakosa kuvuga imyaka yawe neyi wanje kandi sinzi umunsi napfukiyeko ntatsi n'umunsi nanapfukiyeko aze we kugirengera ha papa namakosa ukoze waje mvugisha ukuri none cewe ni cewe emera ko ari kosa ukoze ikosa kwe go grafre ni kuba haje nduba urabizi je ntacyo fise grafre oya simeze nk'abandi baza ngaho ngo bambarira iki zico fise no kunogyohera abafana nta kindi canzanye nkakora nkakubura ugisukurira kenewe yego ninde mustare wifuza kumenyana nawe vyonyine umwandikira kwishu nk'umuntu je nkeneye kuzomenyana nkariri Wayne oya mu Burundi Wayne si level ya oya mu bantu baje indoto ziwanje ngaha mu Burundi je ndakeneye kuzo kire ku mutima pana kuvuga ngo mu Burundi tuzibeshe je ndakeneye kuzobonana n'umuntu bita Natasha ikintu ca mbere kwari kintu nomubwira kuko ndafise indirimbo ndyoheye ufise gute nyene ko tuzogira remix twende gatoya rero ufise gute oya akimwe gusa inzoyi umusi yayumvisa azoyumva mugubu nyene ntibikenewe ariko uramwinyotewe birahari misari turi nayo we gushikiyondi ujya n'umwigeme tuvuge cyangwa tuvuge umupfasoni muri make yamaze yitahuye aramenya ivyo arimwo urumva arakora yemeza beshi akura mu gifuri babademu bandi babirirwa bazunguza ubususu bazunguza utubaho ngo bafise ibisusu banka gukora wewe yarakuye amaboko mu mufuko araza arakora urumva araza arakora aremeza abantu apana rero apana bwa budemu bugoma bugenda mwibarabara mbisa ndabereke bitugana mbisa mbishiritse bitugana kugira bagenda buzunguza utubaho ngo hengo canguna ni wonaje we wabereka ibikoko nta birefu we wabereka ibikogwa bakaza batuzanira ububere bumeze nk'ubushesheti bw'abana ngo bari mu kazi Natasha bwo yaberetse urumva yabakosoje ibikogwa urumva yakoresheje ibikogwa mu kubereka ko ari hari ababwira ati mubibona gute aho rero akarababwira kuba tamenye ko deje ko nayimenye hakiri kare niho hamuna kubira ko n'urufunguzo ari genda rufise ubu muri iki gihe muri uwo muci urumva yabakosoje ibikogwa ababwiye ngo mubibona gute yarababwiye ati mwebwe mubona mwo bikora gute urumva mubona mwo
nikiye kirusaba Natasha kuno mwana we Natasha tumubwira akore sana umufungo turazi kwa office awuzana habwo natwe bwadoshigikira nta kindi ikintu kimwe ubona ko Natasha yo gufasha gitoya gisanzwe uvuga ati kubera ko asanzwe ashoboye byinshi ariko kigereranye wifuza ko yoca kunya heraba si Natasha umuposti wose ariko aranyumva afise ifuranga tumenyane dukore hari kuri Natasha rero kuri umwana indirimbo ho nyine bwati kuri Natasha naho kuko asanzwe aca bikoreraho ishakora none se usabe no shaka usaba ico kintu kimwe ushaka akonyarwanda imbere je ikintu yomfasha nkina comedy n'umuziki akabimfasha mu ivyo bintu akigufasha gazo yobakoze bisabye urabaje nagirora bahari kugira Natasha kora oya kubati gotora none nawe nkina ramba nta nakimwe umukuru umufana Natasha ndanone ko ntamufanye Natasha irego ryarakora no sinuma y'intungano sizanuma z'intungano oya ujya aritunze urumva ujya aritunze kandi atunzwe n'ibikorwa vyiwe umufunga arawufise urumva umufunga arawufise arawunyanyagiza tukawubona nawe tureke gufana ivyo tubona abantu twemera tubonye nka Toma niko bimeze apana amajambo ngo ni bakingi ni bande ngo nabami biki niki bave mu kazi ntaco bafise reka tuvuga abayafise banayatweretse ahubwo rero barayatweretse muga ntayo twakojezeeko baze tuyahindukitse bayazane tuyahindukitse twemere arakora nta gashesheshwa rumuri Natasha arakora kandi agakora mwe babiri mufise umugambi wuhe kumengo mu ibintu mwarabihuje amasirwa muri fate urumva ni kwa gukunda ni twa twibereyemwo niyo mpamvu twakubwiye ngo kode ni yayindi nyene kode ni yanyene niyajaruze babifitiye twebwe mugabo ntayo mutima mubi sivyo abandi babona toko turi muri Yesu tuvyukira mugabo tugiye kwisengera abo babona isi ko bigendana ibicupa by'amanu kasha naco tse tutari shitura gusa babushi Natasha ko mumufana kandi mumwemera kandi mumwemerera ku bikorwa vyiwe ejo canke hirya ejo yumvise akamo kanya akakumva akabakenera ciya gusaba ati heba inzoga je ndagufasha uzoziheba oya musoma nagucereyemo umuntu wese afise ukuntu ameze ivyiwiwe kino nzoga ndayikora nayirondereye simeze nk'ababana baza kwiba home wabo kugire bamwe swing jewe ndemera nkatangiye shukafre je muranza kumisura kubwiza ukuri rimwe na rimwe mugwa pano sometime bibaye ngombwa nk'aba boss bane nifitiye nkorera gasunka ngakora akazi kuko nta ntishobora kugawa akazi umuhungu mugoro je simba meze nk'abandi kwa masegereza imyaka yose ntandereraho ninde asegerereza imyaka yose niko batobonye hande reka ndakwibariza ubu none nk'ubu akarori nkaje ndimwe murasega nta kuntu nje nosega afise impano ndo musitani ngaha mu Burundi ntibafashanya reka umviritsa ntusubire kunciramo kuko hari ukuntu uje mangoma nduza umuzuka yiwanje we nayo karangira uje kukamenera urumva bro umuziki wacu wuzuyemwo ibintu bine kandi ivyo bine nivyo mama wanje yigeze kumbarira yambwiye ati nivyo yigeze kumbwira ndabivuga ukanyereka 30 pete urumva mama yangu yambwiye ngo wewe kwiyisi ntuzonayishavurire ahubwo akuzoyishavurire uzokukoshe duzora musengere birangire wigiriye ati yisi yuzuyemwo ibintu ibi bibiri bambi ibintu bine urumva harimwo ugwanko ishare inzigo n'ubugome urumva reka nkufashe nanje ko nanje ndumufana wacu reka share urumva harimwo ugwanko ishare inzigo n'ubugome ni ibintu bine urumva uyu muziki nivyo birimwo ivyo rero bya banzu undindire umviriza urumva banzu undindire urumva ibyo bintu bibaze kuba ari bine kuvuga ko urukundo gogo ni naruke urumva ni ruke mu gihe ari umuziki ukirimo ivyo bintu bine ugo gwankishari n'inzigo n'ubugome bitaranahera urumva bitarahera umuziki w'u Burundi gutera imbere ntikiriko kiranashoboka kuvuga ko twebwe tuzokwama dukora hariho babantu urumva muri umuziki wacu w'u Burundi havugwa babandi urumva babandi nyene umuziki urumva hatarimo Satbi Fizo hatarimo Kiriko hatarimo ngoja bitugane banzu reka banda kavuge urumva abandi ntibariho
biva kuki kwiyumvira gutunga imodoka utafise amahera esase woyikura he wowe urikura bahuja he nk'umuririmbyi aririmba songe yiwe kabifise akanovera gaca agenda kuyishingura umuziki isuku iryohera no kuwukora unyumvira aho ushaka kugera kandi ndabizi neza kuwukoze neza atavyo kujarajara harahogera aka kazi kugasuzugura nzogakora atavyo guhagarara kandi ndabizi ko nzohagera hari kishibika ingora mu gihe nzobiyobora intsinzi n'amagara ndabizi nzobikora mu rugendo pore pore nyobora muri iyi game niho nasanze hari hinzira naho beshi bayinyura mwikabananira mu nyuma zaho bagafata izamayobero ni babandi nyene bashimire mwe mwese mwabandanyije kudukurikirana mwakurikiranye kino kiganiro cacu kuba bashoboye kurugira iyubaka ryo kukimara turamushimiye cyane twongera tumusaba impanuro ja muri commentaire ugire icyo uvuze unegura utwereke ntidutinya kuraba ukungene watuneguye udukosora aho dushobora kuba twihenze turabantu ntiturari naberanda kwihenda bibaho gukosa ku muntu wese ni ibintu bibaho ariko kandi reka dushimire Imana vyimva mutima itubanda kudufasha inguvu no kubandanya kudushira ku kivi kugira ngo tubane n'abakunzi bacu dushime n'abakunzi barenga abantu barenga 10,700 bamaze kwemera kwinjira mu muryango wa STV turabashimiye cyane bimwe vyimva mutima turizera yuko mu minsi y'imbere dufise abandi nk'abo dufise uyu munsi ku bwanyu byose birashoboka je n'umusore wanyu ni MC and Mr Solution Mr Emotion. This is STV. Ciao, ciao. Bye, bye. STV, every story matters.